bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba turigenekerezo rya 19 ukwezi no kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2025 ngenda mutse cyane abadukurikirana bose aho muherereye yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari muri Tanzania mu Rwanda muri Congo Kenya Uganda South Africa Mozambique n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari Amerika abari Aziya bose katubaye ikaze mu kino kiganiro nubwo ko twege kuyagamo ibintu bikomeye na cyane ku vyaranze imirongo y'urugamba ese ngo bisanzwe nabwo ndimo muri studio umusesanguzi turicanye muri studio niwe tugiye kubana mwa kino kiganiro cacu cyuno musubana umusesanguzi kandi akuramutse nizere yuko isabato uri kurayirangiza neza amahoro cyane bwana journaliste ego sabato yaheze kera yaheze ubundi tangura izuba rirenze vendredi rirenze gahera izuba rirenze samedi muri sabato yamaze guhera ego twatanga umunsi wa mbere w'imisindo cyangwa umunsi wa mbere wa dimanche yes so reka ndamutse abadukurikiranye kandi ego ndabaramukije nizera ko muri mpore nizera ko muri ko muragira ibihe byiza ariko kandi twari tumaze igihe tudashimira abariko barakora bimwe n'ibindi kugira ngo tubeho twishimire cyane kabisa turiko donc turi confortable turabashimiye kabisa byimba mu mutima tunashimiye nabajya tuko tuhora mu makomantere yes namwe turabashimiye ivyimviro byanyu biriko biratwubaka hariho n'abandi batama b'amateka batabishira mu makomantere cyangwa mu group batwandikira private namwe mu by'ukuri turabashimiye Imana ibakomeze inabagwirize ndetse n'ubwenge cyane gose kwana musanguzi rikaba dukurikana duhuriye muri commentaire ukaba ufite icyo uvuga cyandike muri commentaire kabisa icyo cyumviro cyawe turagikeneye ariko nawe atanterano ugomba gushirako uduza amashugo cyangwa amadrapo y'igihugu cyawe kugira ngo utwereke ko tutariko dutamba twirorera no kubwana musanguzi nababuyeho tujye ku mirongo y'urugamba ariko hari video iri kirantweza cyane abantu twababwiye ibijanye n'abo basore ba makenga bariko baraforma kugira ngo bafate igihugu cy'u Burundi abantu babera nk'ababipinga ariko no munsi bwana musanguzi ndibaza video wayibonye yujya musore wa makenga yarafise ubuhanza bwana journaliste ashaka fois niyumviriye ibyijya video nani cyane isanga natwenze cyane gose ntabwo muto reka tishire ko dukurikirana kugira ubone yuko so musanzwe bona journaliste franchement parla hari abantu n'Imana tazibabarira kuko ugiye kuraba nkujya mutama franchement bahenze ujya mutama ujya niwe yiteguye kuza gufata ubujumbura ujya niwe yiteguye kuza gufata uvira kibuga c'indege cy'Ubujumbura bamugabana icapati kikamunanira kurya abari bamuzanire nka fanta navyo akanovida so musanzwe donc iyo tuba tuko turabivuga twerekana yuko bamakenga bazanye banyina babo bari nakuru basekuru base juste kugira ngo bakore ndabyite ubwicanyi bwiranda abantu babitahura sivyo nkuriya mutama franchement parle bambitse umwambaro urya gwana n'abasore azoshobora basi dufate Kalashnikov azoshobora gucira Kalashnikov iriko charger zitatu oya nayo shobora urya mutama mbo urya n'uwagaragaye haro nabandi baba kenshi umusirikare ngo ntasaza na kamera uwakuriye mu gisirikare none urya agiye mu gisirikare araje de 60 combien à peu près 70-80 ujya deja sanzwe ashaje ujya zoshobora ari muri retraite rero nibareke kuza barahenda makungu ngo wabisi ibisirikare 7,000 basohoye bagiziki bajya ni ya systeme yo kwerimina abantu mu buryo bwiranda ntibaze bitwe ko bakoze mamasaka ntibaze bitwe yuko bakoze ubwicanyi ibimaze iminsi ndiko ndabisemerera n'abasanguzi bagenzanje bariko barabisemerera so d'abord umusaza wenyene bamwicishije inzara none nyamba wakurikiranye ibijanye n'ijya video
ujya musaza yarafise ikihe kibazo ndashaka kutubwira ikibazo cy'ujya musaza noneho video reka tuyishiremo abantu baze barayibona afete ujya musaza bivugwa ko famille yiwe yaje kumuraba bavuye muri formation militaire yego sivyo bamuzaniye akanovida yego nutwa sinzi kare cyapa rero kibazo yarafise yari inzara yarashonje yari mirinda vuba yarashonje so rero babandi bavuga ngo ziriya nyishamba ngo zifungura gatatu ku munsi yego uri ko arabiye video uyu muntu asaba umuntu afungura gatatu ku munsi yagira inzara yonyine igomba kumugotora abandi ni bya bindi bona journaliste bavuga ngo wakubise ugomba kurira sivyo buriya aba barapfuye aba batama n'abatamakazi barapfuye bakeneye gusa biti ko abawazendo babishe cyane gose ubwirye nayo deja basanzwe baripfiriye deja antuka sinzi kuri abona ajya ama video n'amafoto yabaje baretse kuva muri ya formation sinzi kuri abona nk'umuntu yafise imyaka iri munsi dufate ya 25 bose barakuze bose n'abatama n'abatamakazi barakuze bajya nibo bagomba kuza gutera Uvira bafate Uvira baca abandi ni Bujumbura sinibaza nk'aba bafise abandi ariko ni tureke rero guhendana bareke guhenda bamwe n'abandi bajya kabisa nta gisirikare bashoboye nta n'igisiti bajya banashoboye banashaka nta n'ikizamu wapi nta n'izamu boshobora nibareke kubicira ubuzima babasubiza iwabo birira utwo tujumbu n'utwo duharage hama barindira iminsi Imana yabandikiye nayo kuja kubashira ku mukiro w'amasasu wapi kabisa bariko barakora agateka kazina muntu bariko baragahotera bariko barabonye agateka kazina muntu cyane gose bana musango zikumbura amashira hamwe bijeje ariko arabona no ma video kandi barazi imyaka umuntu ashobora kumara mu gisirikare nuko bana musango zinavuze ko tugira tuje ku mirongo y'urugamba hari bice byinshi cyiko turumva yuko siko yongeye guhagurutswa kugira ngo ishobore kurasa ihashe zino nyeshamba za Kagame muri make urashobora kutubwira ingene operation zagenze mu bice vyabibwe n'ahandi henshi ngaha muri Masisi no mucungararo y'urwano kandi komeye cyane bwana journaliste ndiko ndabona FRDC mu yindi shusho batari bamaranye iminsi nkaca mbona kandi n'abawazarendo mu yindi shusho mbere yuko mvuga iby'iyi operation nashaka tugaruke gato ku vy'abawazarendo basohoye uyu munsi bo muri Nord Kivu aho batangaje yuko bamaze kwitegura cyane kubandanya ibitero n'urugamba rwo kuribera ibice zino nyeshamba zashoboye kwigarurira kugira ngo abene gihugu baho bashobore gusubira mu zabo ahantu kumenyesha yuko ibice byinshi byo muri Nord Kivu abene gihugu baho barahunze baragenda izi nyeshamba za M23 kugira zikomeze kubesha yuko ari amahoro n'umutekano zicaziza kuhatera abene gihugu bashasha nukuvuga apana abene gihugu abanyagihugu bashasha bavuye hehe mu gihugu cy'u Rwanda hariho imiryango y'abanyarwanda bateguye n'ikitusa nibo bace bazana bashira muri bijya bice bitandukanye byo muri Nord Kivu ibi rero biriko birababaza ku rugero rwo hejuru abawazarendo ku buryo novuga ko wanashaka no kubasuko iziko zirakora muri iyi minsi biriko birava ku gashavu abawazarendo bafise ko kubona bene wabo base ba nyina bayenasenge barataye izabo barangajwe hama amatongo yabo amasi yabo agategwamwo abandi bantu bashashe niyo mpamvu dukomeza kubona abawazarendo batariko bihanganira na gato abene gihugu b'abakongomani bashigikiye zino nyeshamba bakubwira yuko gushigikira inyeshamba ariko nawe uri nyeshamba ni ukukwica mugabo kandi tukabona ku rundi ruhande zino nyeshamba ziriko ziremerera cyane ibitagenda abene gihugu b'abakongomani basanzwe bari mu bice zino nyeshamba zitarashobora kwigarurira kugira ngo barabe ko ababene gihugu bo baparena bo bapiyona bo bafasha bakabira baridere kugira ngo bashobore kuba bo kwigarurira tya duce n'utundi so uyu munsi rero ku yindi ncuro FARDC yongeye kuduza Sukhoi n'amadrone yes barabombarda kabisa biteye ubwoba hano muri zabibwe amabombardement yabaye uyu munsi zino nyeshamba zari zazindutse
zegeranya ibiziga by'ababo baguye muri bya bitero by'aba ku munsi w'ejo hano muri bibwe no mu micungano yaho atandukanye. Ni muntu mbere kugira ngo bashobore gufosa amatrase ntibashobore kwerekana ntibashobore kubona yuko batakaje ku gitigiri nyamwinshi. Ariko naguciriye mu Human Rights Watch yasohoye amafoto bariko baregeranya bijya biziga. Yes. Ego. Ibi rero izinyeshamba zariko zivyegeranya kugira ngo bashobore kubishingura mu binogo rusange. Ego. Komsa abene gihugu bahukumbuye ntibahunguka ntibazi bamenye yuko haguye indiri yazijyanyeshamba acanke bigendaje umwe n'ibindi nuko batazi ko nabo bakoresha umwanya ntibashoboye kubimenya. Kuko gushika magingo aya nta n'urubuga na rumwe rurashobora gusohora igitigiri c'abasirikare b'inyeshamba baguye muri rya bitero. Usibye ko gusa ibiharo birestimatif tuko turaronka ku mbuga zitandukanye bakubwira ko haguye inyeshamba ziri hagati y'amajana 6 n'amajana 8. Ariko gusa igihari cemezwa nuko haguye abasirikare benshi cyane gose ku buryo ubwinshi bwabo bwatumye zino nyeshamba azikora novuga ijya communique bashoboye gusohora. Urabona ko bakoze communique bashaka kwerekana yuko haguyemwo n'abene gihugu benshi. Bon ni masse yaziyanyesha n'ubwinshi bw'inyeshamba zashoboye kugwa muri bijya bitero bwatumye kumbura zino nyeshamba zivuga ko zotuma zibitira abene gihugu kubera ko barahoneye kabisa. So rero abawazalendo na FARDC bien sûr muri bijya bice bakomeza gukubita gatoki bahiga berekana yuko batanguje intambara zo kuribera uduce ntibarota bahagarika bagomba kubandanya gushika naho ngo bujya buce baburonkera kuvuga baburibera bukagaruka nk'amahoro abene gihugu baho bagasubizwa mu zabo bakava mu buzima bw'impunzi basubira kwidegera. Yes. Cyane gusaba n'umusanguzi nkundi dusimbire tukingaha nyine muri Masisi mu gace ka Karongi. Naho birumvikana yuko hari imigwano idasanzwe yashoboye kuba kuri uno munsi ndetse n'imigwano ngashobora guhitana abantu benshi. Muri rusange turashaka kutubwire uko ibintu byari bimeze kuko hari n'amakuru avuga yuko ino wazende yashoboye kuhigarurira ubuce butari buke bari bwarafashwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Journaliste hano muri Karonge ni muri gwa rukurikirane bien sûr nakubwira abawazalendo batanguje go kuribera uduce. Uyu munsi magingo bariko barakubita amabombardement aérienne hajya muri za bibwe no muri Karonge abawazalendo bafashwe na FARDC bazindutse bagaba bitero novuga biremereye wanashaka aho naziyanyeshamba zagize resistance ni migwana yabaye mwanya muremure cyane gose kuko kuva mu bucagucagu hari nzagera ku mugoroba bakirasana mugabo byagiye kurangira awazalendo ishoboye kwigarurira duce tutari dukeya duce tugera kuri tune. Umusanzwe y'umugwanya pavunye kwigarura gace ntabwo biba byari ibintu byoroshe. Je n'abandavyumva bakubwira ko kugira ngo ushobore kwavansana na 1 metre kuri front uba wapambanye uba wakoze bigusaba technique. Yes, rero barinze bigarurira agace kamwe tubiri dutatu tune ucamba yuko ibara riba ryamaze kugwa. So inyuma yuko bahiciye inyeshamba zitari kabisa bazishe nazo ubwazo ngira ngo abanye ko babyemerera batakaze n'ibigwanisho bitari bike ngira ngo wabonye ko waro n'utu video twagiye turasohoka abawazalendo basohoye bariko berekana ibigwanisho bashoboye kukureka ipera hano muri Karonge muri tya duce tugeze muri Karonge ntabwo byari ibintu byoroshe. So abawazalendo nkuko twabivuze bashoboye kwigarura uduce tune harimwo ka Muku Mudusa Kamisimbi hamwe na Patira. Utu duce kabisa bashoboye kwigarurira banagaragaye abawazalendo bari muri tuno duce aho basa naho bariko baraba bene gihugu bari mu mazu babaganiriza ndetse babanabwira yuko umutekano waho buri assuré bagomba kubwira n'abahunze yuko bohunguka kubera yuko wazalendo na FARDC batanguje urugamba rwo kugira go kwigarurira bwo kwisubiza bino bice byabo. So ndafise ikindi kintu gihambaye bona journaliste ngomba kuvuga hano
urabona aba wazalendo na FARDC umuntu aribaza ati none bari bararindiriye iki kugira ngo bashobore gukora bino bintu ariko barakora ko tuzi ko atanga uvu nshasha bararonka hariya muri Nord Kivu ntibaratwereka yuko hari abagwanyi bashasha baronse ndavuga di côté FARDC abazando bo turazi ko baguma bagira umuntu aribaza bimwe n'ibindi bikamusiga ariko inyishu ni yaende toujours ibintu by'intambara bigira amakode n'amaprincipe bigira amakode n'amaprincipe bari bamaze iminsi ari mike bari mu ma defense FARDC abantu barayidoge cyane gose ndibuka n'igihe zino nyeshamba zigaragaje bajya abasirikare ngo ni ibihumbi 7 bari bavuye muri formation twarabonye aho abantu bamwe n'abandi bavuga bati none aba bantu bari ku bitaka bwa Kongo Sukoyi iri kirakora iki drone iri kirakora iki deja magingo biregurufye bari ahantu hamwe kubera kito cikora akazi kugira ngo yorosha akazi bibe mu kanyisasa so ibi ni ibintu bamwe n'abandi bitugura gutahura no kwiyumvisha ariko kandi biratahuritse kuko magingo leta ya Kongo yagiye mu biganiro magingo FARDC yemeye kuja mu biganiro idoha muri Qatar no muri Etats-Unis bagomba bien sûr kubahiriza ivyo amasezerano baramaze gushikako ariko twibuke yuko Chirombo ubwiwe yavuze kandi ngo nka hamwe ibiganiro by'idoha bitogira ikintu bivuyemwo ntibazi basubiye kumurondera ngo asubiye mu biganiro ntazosubira ku negosi ariko kandi n'aya majambo twibuka ko yari yavuze bataje no mu biganiro zino ntambara zigitangura aho yavuga yuko atazigira na rimwe anegosia nazijyanyisha cyane gose mugabo muri matwara mubonye kandi negosia nabo rero ntituzi nimba ibaherutse kuvuga yuko nka hamwe ibiganiro by'idoha bitogira ikintu bitanze katazosubira ku negosia nabo ntituzi nimba iri jambo azorihagararira ariko kuvyo tuko turabona ku mirongo y'urugamba turabona yuko asa n'uri karerekana yuko inguvu azifise atagiye mu biganiro kubera gutinya canke kubera ubukene bw'abasirikare n'ibikoresho ahubwo kumbure yabagiye mu biganiro kugira ngo ashobore kwerekana yuko atari we mubi ahubwo umubi ari uwo basanzwe bahanganye so ni muri uru rukurikiraniro tuko turabona ibitero bikomeye cyane ahantu hatandukanye aho tubona abawazalendo na FARDC haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu bakomeje kugaba ibitero ku rugero novuga batigize bigabako bariko bagaba ibitero biremereye kabisa ku buryo naziyanye shamba ziriko zirabona uburemere bw'ibitero bya wazalendo hamwe na FARDC cyane gose kwa musanguzi tujya ku musozo wa kino kiganiro ariko reka tumanze dusimbire muri Bukavu hari amakuru ava muri Bukavu avuga yuko ubu tuvugana atanzira isoka canke yinjira mu gisagara ca Bukavu ri wazalendo wabamaze kuba bakikuza Bukavu kugira ngo bishobore gukunda bahakora ibikorwa bya gisirikare urakoze cyane bona journaliste kuri ico kibazo ku munsi wejo niho twabonye ama video asohoka y'aba wazalendo berekana yuko bari ku birometero bitarenga 2 nako bitashika 2 na Kamanyora sivyo aho bamwe n'abandi batanga ikibazo bati none bagomba bugurure inzira ya Kamanyora bagomba naho nyine batangure kuharasa uyu munsi naho twazindutse twumva yuko Bukavu amayira yinje nasohoka yafunzwe kandi afungwa n'abawazalendo ibi ni ibintu novuga bihambaye cyane bona journaliste kubera ko nimba wazalendo bazi byajya amayira hamaze no nyishamba ntizije kuyazibura ntizibagabe ko ibitero ngo ugura ajya amayira hari ikintu bisiguye bino bintu sivyo tumaze iminsi dusemerera kugira abantu bo muri Bukavu yuko bagomba kugaba hari umutama yanyandikiye ati iyo babwira abagabe zibabwira ati baze bajyama bambaye kuko hari igihe bazosafundura exactement so bano muri Bukavu muze muraryama mwambaye muze muraryama mwambaye umwanya wose mube mugavye kuko aba wazalendo baragwaye cyane ko Bukavu isubira mu minwe ya FARDC barabigwaye cyane so uko kuntu bazinutse bazibiye amayira yinjira nasohoka aya makuru franchement na yaronse ariko kandi uburyo na yaronsemo n'uburyo novuga
buyobeye cyane uburyo buyobeye kuko aba wazalendo nabo bazi bajya amayira nabo ubwabo ntabwo bariko bagira uruja n'uruza mu mabarabara bayazibiye gusa kandi mu buryo butanagaragara cyane kandi naziyanyeshamba kumburengira ngo zagize ubwoba bwo kugaba ibitero ku wazalendo kuko zitazi nimba aba wazalendo bayazibiye kugira bace bagaba ibitero cyangwa bayazibiye ku zindi mbona bo nyibwo bataramenya ariko ico nzi nuko rofet ko bazibiye ajya amabarabara nuko bariko baragira amajanja igisagara ca Bukavu sinigisagara ca Bukavu gusa burya na Kamanyora ndiko ndabona umwanya n'umwanya baharasa nta wuziro nimba Kamanyora na Bukavu babirasira umwanya umwe cyane nimba batangura hamwe n'ahandi ariko tuko turabona umwuka wo muri bya bice wahindutse uri nabene gihugu bo muri Bukavu abo tuganira barakubwira yuko hari ibintu byinshi babona byahindutse ndani ya Bukavu muri Bukavu babona yuko mu byukuri ziyanyishamba n'ubwo zihari nazo ubwazo zirabona yuko ziri ku marembera haba n'abari si Bukavu gusa hari n'abari muri za Nyangezi ya Nantende hajya ho urazi ko abawazalendo baguma bari mu ruja n'uruza ukuri kwabo so abene gihugu ahubwo bafise ubwoba cyane gusumba nabegereye cyane za Katogota Kamanyora kuko bo bakomeje kubona abawazalendo bariko barahagwiza ibikoresho bya gisirikare bariko barahagwiza ibikoresho bya gisirikare hamwe aho bamwe ndetse bibaza bati eske ko twari tumenyereye bamaze iminsi rero ko bararasa muri Haut Plateau na Moyen Plateau akazi baba bagahejeje haruguru bagomba baze bakabandaniza hano hasi ibiro n'ibintu iyo tuba tuko turabivuga bona journaliste ni mu ntumbero kugira ngo abadukurikirana bumve yuko abawazalendo bari mu kazi kose bariko barakora barababajwe n'ubuzima barimwo barababajwe n'ibihe abakongomani barimwo ariko kandi birasabwa yuko n'abene kigo bakongomani bose batahura uyu mugambi bakareka kumera nka ya FRDC bahendesha udufaranga tutagira uko tungana bagatanga ibisagara bitandukanye kuko nimba abawazalendo magingwaya bagiye gukora operation muri Bukavu abene gihugu muri Bukavu kabadatahura systeme umve ngo abawazalendo bizobasumbuwa cyane bazokoresha ingufu nyinshi ariko nimba bazoga bitero abene gihugu batahura uyu mugambi abawazalendo bazokorerwa cyane gose pana umusanguzi twayaze byinshi ariko imbere ko turangiza unkundiye tubanze dubumere nk'abasimbira ku video iri kirasakara no vuga kumbuga ngo ukano bumenyi aho bavuga yuko ari abawazalendo baba baturiye amazu y'abanyamurenge kumbura ashobora kutubwira iyi nkuru buryo waba wayirotsemo bona journaliste hariho c'est vrai aka video kariko karazunguruka kumbuga ngo ukamenya itandukanye mugabo ugiye kuraba abakazungurutsa abariko bavuga kuri ako video ni bitangazamakuru biri mu kwaha kwazanyishamba za M23 aho berekana yuko hariho inzu 10 abawazalendo bashoboye guturira muri Bukavu nako muri Uvira ngo bavuga ko ari iz'abanyamurenge ariko ikibazo umuntu aca yibaza cya mbere ni iki eske mu gisagara cya Uvira cyose hoba hariyo abanyamurenge 10 gusa kugira ngo abari baturirwa amazi hari imiryango myinshi so ibi rero ni ibintu byo gushaka gucafuza urwego buri abawazalendo n'urwego ni institution n'urwego ni ngira ngo warumvise audio ya mbere yasohotse mu minsi yahera aho batangura kuvuga gusora audio mu izina ry'abanyamurenge umuntu avuga igiswahili avuga yuko ngo batanze iminsi 10 ku banyamurenge n'abatutsi bose bari muri Uvira ngo bagende basubire mu Rwanda ngo nkamwe batubikora ngo bazohava bazorondera inzira bayibure baranavuga yuko ngo iyo minsi 10 bayibahaye kugira ngo bagurishe amatungo yabo ibyo badashobora kuba botwara kumbure do nibindi mu nyuma warabonye ko yakutumba yaciye aza kubeshuza ivyo avuga ko avyo atarabanya abawazalendo bashoboye kubikora nabo byamutangaje so ni muri gwa kurikirana rw'ijya scenario rero bateguye nikaje gakino bakinye bariko baragira suite logique yako ahubwo amakuru je office uyu munsi nayuko wanashaka ni namakuru yemezwa n'ibitangazamakuru bihambaye ibitangazamakuru bikomeye cyane nayuko zino nyeshamba zagiye guturira amazu 200 mu gace bita
Mukengwa hamwe na Nyabikeri. Yes, ni nuduce twegeranye two muri territoire ya Mwenga aho pardon zino nyeshamba zaturiye amazu 200 y'abene gihugu juste kugaragaza akababaro k'ingene bariko baratakaza babo hamwe n'ahandi hatandukanye. So ibiro ni ibintu novuga ko nimba zino nyeshamba zigeze aha hantu zananiwe, nimba zigeze ahantu ziraswa zigaca zija guta imfane kubene gihugu b'inzira karengane, aha ziriko zirarirwa cyane kuko d'abord le fait ko baturiye aya mazu y'abantu ni ugutera ishavu aba bantu bene amazu kuko n'utaturiri wavuga ati jewe sinaturiwe umunsi ariko kumbure ejo ndashobora guturirirwa. Ibiro ni ibintu novuga ko ari bibi cyane gose kuri zino nyeshamba, kumbure bo babikora mu kibaza ngo nukubabaza bajya bene gihugu ariko nabo ubwabo bariko babigira nabi. Nimba hari umwe gihugu amuhereza amazi burya azotangara ayamuhane n'ishano cyangwa n'ayamwime kubera aya mabi bariko batangura kubakorera. Asoro nibaza yuko tutobitinda ko cyane abo bariko bavuga yuko ari muri Uvira abawazandi baturiye amazu 10 y'abanyamurenge, nibaza yuko bahihendeye cyane gose kuko abanyamurenge bari muri Uvira si 10 gusa bari guca bafata amazu yose y'abanyamurenge bakayaturira bakayadomeka. Mugabo sivyo, ni babandi bafise umunwa na esprit yo gucanishamwe bamwe n'abandi ukwekana yuko abawazarendo atacize namba bashobora kuba bokora, atacize namba bashoboye usivye gukora ibibi gusa cyane gose. Pani musasanguzi twayaze vyinshi ariko ukafise icyo wongera ko umwanya ari kugira ngo ukiyagira abandi hama tubarangiza igana ubona yuko n'umwanya uri kuriruka cyane. Nta byinshi mfise byo kongera ko bwana journaliste usibye gusa gutangariza abakongomani yuko bagomba kwitegurira nakamvuga intambara isa niyiheza kuko nkamwe bitokunda ko zino nyeshamba zubahiriza ibyavuye mu biganiro ibyo baganiriye mu biganiro hagidoha tuko turabona FRDC igiye kwambara urwaga kabisa ibasohore nabi cyane ibarase kubi, ahubwo gusa bazogera n'ibibazo cyane gusumba ni bano basore Makenga ariko arinza mu gisirikare na zino nkumi niyo bazoburi iyo baja niyo bava kuko bagiye kwiyunga n'umwansi w'igihugu kandi arabene igihugu cyane bazogira ikibazo kabisa. Nuko kanaje shimire cyane abantu bose twanyura kino kiganiro cyane cyane ibyo twayaze ku mirongo y'urugamba habereye ama operation n'ibindi byinshi byagiye biraba. Nizera yuko mwashoboye kuvyumva mwumvise situation nyene zifashe mu mande zose kandi reka tubatumiriye ku munsi w'ejo kumbone tuzongera mu bindi biganiro byacu. Bye bye.